Naho imyiteguro itari yagenze neza birangiye yerekeje mu gihugu ca Philippine guserukira igihugu cacu. Ibyo bivugwa na Miss Claudie LAURIA NISHIMWE mu gihe yarafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Philippine mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Byagenze neza premise university imana yari yantegekanije ibindi hama byari gwanje kandi byiza kurusha nkaba ndyohewe cyane vraiment umuryango warabifashijemo cyane gose kandi ndabashimira cyane gose aho bari bose bariyizi abakenyezi batinya nobabwira yuko ego nivyo biragoye mugabo ikintu wagishatse gatoka à la bonne porte umuntu akabona yuko kibushaka ari ciza kandi ari cyo guserukira igihugu cawe uzokwitaba kuca amatanubuki hama ndabahamagarire kuza kukibita ko ari igihugu ciza gose. Ndashimiye Bankobu yarampaye sponsor, ndashimira la famille m'a beaucoup aidé, les parents, les oncles, les tantes, la famille en général. Ndashimira aussi la famille hama igihugu nivyo nico kiba gikwiye kudufata mu mugongo mais malheureusement biracaguranye gato turifuza yuko mu minsi iza quand même abandi batubwira les mêmes problèmes hama bakaza baramenya yuko tugiye kumenyekanisha igihugu cacu no kugishira ahabona abantu bose batakizi bakakimenya ndika abantu bararenganwa cane hanyuma nzoshira imbere cane cane gufasha abantu barenganwa kubaronda justice kuri Facebook, kuri Instagram, no kuri YouTube, kuri TikTok, hariho ama-platform ya Miss Earth, basaba ama-like ku mafoto, basaba ama-reaction ku mafoto nyene, donc ama-vote kugira ngo umuntu ashobore kwegera imbere mu ma-vote n'abandi. Umuvyeyi wiwe LAURIA Hakizumukama asaba abandi bavyeyi gushigikira ugwaruka rwabo mu gihe hari ivyo bariko barakora vyotuma igihugu cacu kiboneka neza. Jewe ndanezerewe cyane kubona umuntu ashobora kuba yibaruka umwana ukamurera gakura ntubuzi ngene yazo ahantu azoshika umugabo kubasha bw'Imana Imana yaduteye iteka rero umwana hageze agiye guserukira igihugu uno munsi. Rero je nawe mwakwaje cyane kubera narabona ko avyifuza abishaka naho nagerageza kumera nk'utabishaka gatoyi yaranyereka ko umutima wiwe ubishaka hanyuma rero naciye haguruka ndamwankwaje cyo rero nosaba abandi bavyeyi nabo nyene uko bokwankwaje abana. Tubibutse ko iryo higanwa uwo mwigeme yitabiriye rigira kane ku isi havuye Miss Monde, Miss International hamwe na Miss Univers.